ubu ukaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Dabaye mwiriwe mwebwe mwese muteramanye na Radio Nderagakura kaze murano makuru avugwa kuri no mugoroba naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira urwaruka kubumbatira amahoro bakirinda abanyepolitiki babakoresha ku nyungu zabo, agashima n'ingingo urwaruka rwihaye yo gukorera hamwe mu makoperative. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje 100% kuri uyu wa kabiri integuro y'itegeko iduza umutahe wa leta y'u Burundi mu migwi itandukanye y'Ibanki y'Isi yose. Ibikorwa vy'inama yo kuri uyu wa kabiri bikaba vyari birongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Sabina Ntakarutimana. Ngo hazokubakwa mu ntara ya Gitega icibutso ku rwego rw'igihugu cyo gushingura ibisigarira by'abahitanywe n'amahano yashikiye u Burundi mu myaka iheze, kandi ico cibutso kikazotuma urwaruka ruza ruramenya kahise kabaye mu Burundi. Ivyo bimenyeshwa na Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi w'igihugu ujeje ukuri no kurekuriranira. Izi nizo ngingo nkuru zigize amakuru tugira ngo tubashikirize mu kanya duca tuja mu idonido. Nadia Shimirimana ni wari mu binga bw'ivyuma amakuru mugihe yashikirizwe na Nosiat Ndayizigiye ndasubiye kubaha mwiriwe ndabaha ikaze mu idonido ryano makuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira urwaruka kubumbatira amahoro bakirinda abanyepolitiki babakoresha ku nyungu zabo. Umukuru w'igihugu amenyesha kandi ko anezerezwa n'urwaruka rwahurikiye mu migambwe itandukanye gwifatiye ingingo yo gukorera hamwe mu gushinga amakoperative. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Umurundi wese ajeje gukingira igihugu cy'u Burundi no kuvuga aho honyoye hose nta kibi kiba gikwiye kwa. Jese numva n'abasoma ingene biba hari abarundi abasoma bibagura aho uri hose rere ku musuma nico gituma umurundi wese ahari no gucunga gwaruka mwanyumvise muri Afrika baheruka kunzeza umugambi wo gwaruka iterambere n'amahoro. Babiboneye kuki babonye ugwaruka bw'u Burundi arakarorera mu gutsimbataza amahoro mu gukora ibikorwa vy'iterambere basanga bati u Burundi buriko buratera imbere kubera ugwaruka. Amahoro rero gwaruka aho muri haguma amahoro kugira ngo muronke umwanya wo gukora. Nanezerewe mbonye urwaruka rwo mu migambwe itandukanye haje Ngozi baraduha akarorero mu Burundi bwose aho urwaruka rwo mu migambwe yahora ishihana usanga bose bari kumwe muri koperative bariko bakorera hamwe bagwiza umwimbu numva bacungerera umutekano hamwe. None mwagwaruka ntagire umunyepolitike asura kubahenda ndabibiri banga umunyepolitike ashaka gushaka ku kintu aragenda kugwaruka ngo cinyuma yanje kubera babona mufise inguvu ashitse kuri ca giti arabibuka yimanukira ntamuzosubira kumubona muzosubira kumubona mandi heze. Umugabo wewe wagiye kugara impande yiwe gusa aho ari kuvuga uti oya dukeneye abanyamigambi bagerera dutegura imigambi twikorera akazi. Rega hazotera igihe hageze n'amatora umuntu wese twajya muri propagande muri izi ya kampanye abantu bavuga bati reka kutugora turaza aho tuzotora genda uvugire ku radio gusa twe twibere ku bikorwa. Aha mu minsi iza tuzokora gushika aho habaga abantu muri mitingi bataza bati wewe genda uvugire ku radio ico tuzotora turakiza. Mugabo uragenda bose ngo hagarika akazi muze kunyumviriza aho wavuze uti kora ibikorwa jewe shaka yuko mukora ibikorwa ikaba ariyo kampanye. Inama nshingamateka yemeje 100% kuri uyu wa kabiri integuro y'itegeko rigenga iduzwa ry'umutahe wa leta y'u Burundi mu migwi itandukanye y'Ibanki y'Isi yose Banque Mondiale. Ibikorwa vy'inama y'uyu munsi bikaba vyari birongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'urwo rwego Sabina Ntakarutimana. Umushikiranganje ajeje ikigega ca leta Odase Niyonzima yari yaje gusigura iyo nteguro akavuga ko iyo mitahe izotangwa ibice gushika mu mwaka wa 2025 aya mbere akazotangwa muri uku kwezi kwa kane 2023.
kurikira umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta Audace Niyonzima. Ingingo zafashwe n'abarongoye banki y'isi yose Burundi bwahawe kuduza umutahe byose hamwe bigaca bisaba yuko dushiramwo amadolari angana n'imiliyoni 3 n'ibihumbi amajana 47 n'amajana 248. Aho ni muri la Banque Internationale pour le Développement et le Développement. Ku gisata ca kabiri ta Société Financière Internationale Burundi bwahawe kuzoduza imitahe amajana 58 kuri augmentation générale n'imitahe 130 kuri augmentation sélective. Yose hamwe rero agacaba miliyoni n'ibihumbi 538. Aya mbere yo muri Banque Internationale pour le Développement asaba ko tuzatanga guhera kwezi kw'icumi 2023 gushika mu 2025, ariko aya kabiri yo muri Société Financière Internationale isaba ko tuyatanga tudatevye itariki 15 z'ukwezi kwa kane 2023. Akarusho kariho kuko iyo hageze ko batanga cyane cyane ibintu by'imfashanyo washaka n'ingurane bararaba ubushobozi ufise muri iyo banki umutahe ufisemo. Rero bizodufasha kongereza amafaranga basanzwe bafashishwa cyangwa basanzwe bagurana Burundi. Impande y'iyo nteguro yitegeko n'amashinga mateka ikaba yemeje n'ibikorwa bizorangurwa muri iyi ndwi. Hakaba hategekanijwe uruganda rw'imisi 3 kuva kuwa gatatu ruzobera ku mugwa mukuru Ingozi ku bashinga amateka no ku bakozi bakuru bo mu namashinga amateka kubijanye n'amategeko. Hazokubakwa icibutso ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Gitega hazoshingurwa bisigarira by'abayetanywe n'intambara zihitiye mu Burundi. Iyo ni nyishu yatanzwe n'uburongoye umugwi w'igihugu jeje ukuri no kurekurirana CVR Pierre Claver Ndayicariye yishura mu ndwi heze ku bibazo by'abene gihugu bo mu ntara ya Kayanza kubijanye n'abahitanywe n'amahano y'igihumbi 1972 igihe abagize umugwi CVR bariko bashikiriza ivyaranguwe n'uwo mugwi kuva mu 2018 gushika mu 2022. Akavuga kandi ko bizotuma ugwaruka rumenya ukuri. Ikibanza baramaze kuza kwitora, barahaye raporo inzego, ubu kiri mu nzego zo hejuru. Twagiye kukirondera Igitega, abantu bazi Igitega barabujya musozi urabana n'amashitsi hejuru ahantu hava kariyeri uno musi. Abazi Igitega ni monument izotuma abana banyu, abuzukuru banyu, abazovuka pre bamenye ibyabaye. Ibitabo bizokwandikwa, ntizokwandikwa na CVR, bizoshiraho urwego rw'abahinga batandukanye. Umunsi wo kwibuka byose biri mu itegeko, biri mu ibwirizwa. Hanyuma kuri monument ejo nimba hari umuntu yakijije abantu mu Kayanza, murashaka gusanga kuva mu Mwonga gushika ngaha kuri Musumba bahitiriye Boulevard Justine Komeza Dusabe kubera bakijije abahutu n'abatuzi. Hanyuma iyo uriko uragira ico bita site mémorielle, kwibuka uribuka les victimes, ukibuka abigejeje neza. Kwitibarabara umuntu yakoze iciza, kwitibarabara umuntu yahuwe ubusa, kwita inzu umuntu kubera ivyo yakoze vyiza canke kubera yapfuye ari ntungane. Hamwe umwana azovuka abonye Boulevard Justine abazi ikibazo, Justine yarinde, yakoze iki, yamaze iki. Ni bitabo, ni shure yigisha udakoresheje amafaranga menshi. Imana yavuze ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, namwe mwavuye mu bene gihugu muzosubira mu bene gihugu. Nico gituma mpanura indongozi vyiza mwogira ingazi muzomanukirako, kandi iyo ngazi utayishinze uno munsi uzokora kuhuruduka, uzoja kugwara kwashi. Rero ikintu nohanura indongozi, ubwa mbere nimubanze mumenye ko murabase. Nagira ndabwire ko ijwi ry'abene gihugu ni ijwi ry'Imana. Nta hantu abantu baja hamwe bariko bararira ngo Imana ireke kumva, nkuko bariko barahezagira Imana ihezagira. Nagendera gakura tubandaniza amakuru mu gisata c'indero. Imyiteguro ca kibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda wa shure shingiro iri kwigenda neza muri komine ya Mugina ntara ya Cibitoke. Umuyobozi w'indero muri iyo komine Nikiza David akavuga ko bamaze gukora ibibazo bibiri byo kwimenyereza ku rwego rw'unani z'amashure mu ntango z'igice ca gatatu, naho bakazokora ikibazo cyo kwimenyereza ku rwego rwa komine. Uyo muyobozi agasaba abigisha be n'abaregwa kongereza umwete wo gukora kugira ngo bazotore ico kibazo.
twarakoresheje muri iki gice cya kabiri amateste d'oreso abiri mu marezo yose ibibazo byo kwimenyereza mu nani z'amashure hanyuma tegekanya mu ntango y'igice cya gatatu gukoresha ibibazo kwimenyereza biteguwe ku rwego rwa komine hanyuma ibyigwa dutekanya yuko bizoherana n'iki kwezi kwa kane tuzotsimbataza mu ndwi zitatu za mbere z'ukwezi kwa gatanu ibyigwa mu nani z'amashuri mu mwaka uheze twabaye abagatandatu 16 nyine n'amanota 87 kw'ijana abigisha tubasaba yuko bobandanya bagira umwete kugira ngo nk'uko twabitegekanije ibyigwa byose bibe byaheze ku kwezi kwa kane mbere turabona yuko bariko babishira mu ngiro kuko n'iyi ndwi nyene bariko bateguramwo amanota abana bagumye ku ishure abaregwa nabo ndabasaba yuko bageze muhira bosubiramwo ibyigwa baba bigishije ku ishure kugira ngo bibandanye biri mu mitwe yabo kuko iyo badasubiyemo baca babyibagira ku babyeyi naho nuko bodufasha gukurikirana neza abana bageze muhira kugira ngo ntibaje mu bibasamaza kugira ngo baze batore neza ku manota ashimishije ikigo cya leta tubasaba yuko bobikurikirana byose ariko kandi bagakurikirana cyane biba biri mu makaye yabo kuko nibyo biri mu bitabo byateguwe n'ubushikiranganji. Mu makuru ajanye n'ivyo kumenyesha makuru kuri uyu wa kabiri niho hugururwa ku mugaragaro iradiyo nshasha Isoko FM ikaba isamiranira mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaco ku murongo w'ijana n'ibice bine urongoye iyo radiyo imbere y'amategeko Jean Patrick Nduwimana amenyesha ko biyumviriye kuyishinga kugira bateze imbere ubutunzi biciye mu gisata c'abamukerarugendo gukingira ibidukikije hamwe no guhimiriza ugwaruka kwitunganiriza imigambi tumukurikire. Intumbero nyamukuru yatumye twiyumvira kugura ino radio no kugira dushobore guteza imbere igihugu mu bijanye n'ubutunzi n'imibano kuko nko tubimenyereye aha amaradio menshi aravuga mugari bushira ingufu cyane ku bijanye n'ubutunzi twiyumvira yo gushira iradio yoshira imbere cyane bijanye n'ubutunzi na cyane mu bisata bijanye n'abamukerarugendo igisata gishobora gutuma igihugu gitera imbere igisata kiri mu bishobora guteza imbere na leta cyane kuko ari ibihugu kigira kabiri mu mahera leta ibikoresha mu gihugu havuye amakori ukabona ko mu Burundi kidateye imbere tukibaza nk'ababikorera utwabo twoterera ikigira ico gisata gitere imbere intumbero ya kabiri ni ukuyumvira guteza imbere bijanye n'ibigukingira ibidukikije kuko atabidukikije ntitwobaho tubaho kubera hari ibidukikije kandi bimeze neza kandi niyo tourisme ibera mu bidukikije bitameze neza tourisme ntiyo haba indi ntumbero ku bijanye no kubimiriza ugwaruka gukora utyabo entrepreneuria ko iyo tourisme yatera imbere tourisme ijana n'ibikorwa byinshi cyane amaresitora abatwara abantu imiduga igisata kirimo abantu benshi cyane ku buryo giteye imbere ubuzi buraboneka ku bwinshi tugasha tuja no mu bijanye kubaho mu mahoro cohesion sociale no kundi igihugu patriotisme kuko navyo naho twakora ivy'ubutunzi gute hatari amahoro hatari cohesion sociale ubutunzi ntibwoshoboka mu gihe atamahoro ahari no gufatana mu nda no kundi igihugu igisata kindi novuga dukoramo kijanye no gufasha mu bijanye gusimbataza ubuzi mu bitsina byose tugaca tuja no mu bijanye no guteza imbere ubumenyi haba mu mashure turafise umugambi wo gucrea club mu mashure yitwa iziko uvuga club yofasha kwigisha akaranga abanyeshuri bakama bazi ivy'akaranga nkuko bavuga mu Kirundi kera ngo abavyeyi batangira indero kuziko. Ibirori vyo kugurura iyo radio bikaba byari byatewe iteka n'umwunganizi w'umushikiranganje mu vyajeje harimo kumenyesha makuru uburongo y'ugwego rujeje kugenzura ingene bimenyesha makuru bikora aho hose bakaba basavye radio kuzokora bisunze amategeko ajanye n'umwuga wo kumenyesha makuru hamwe no kubahiriza akarangamutima kayo nuko rero nshitirangwe bakunzi ba radio Nderagakura niho dusozereje amakuru twabateguriye ariko imbere yuko dusezerana ndabibutsa ingingo nkuru zari ziyagize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira ugwaruka kubumbatira amahoro bakirinda abanyepolitike babakoresha ku nyungu zabo agashima n'ingingo ugwaruka gwihaye yo gukorera hamwe mu makoperative. Inama nshingamateka y'u Burundi yemeje 100% kuri uyu wa kabiri integuro y'itegeko rigenga iduzwa ry'umutahe wa leta y'u Burundi mu mugwi itandukanye y'Ibanki y'Isi yose. Ibikorwa by'inama yo kuri uyu wa kabiri bikaba byari birongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka Sabina Ntakarutimana ngo hazokubakwa mu ntara ya Gitega
Icibutso ku rwego rw'igihugu cyo gushinguramwo ibisigarira by'abahitanywe n'amahano yashikiye Burundi mu myaka yaheze kandi ico cibutso kikazotuma ugwaruka ruze ruramenya ivyabaye. Byo bikaba bimenyeshwa na Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi w'igihugu jejwe ukuri no kurekuriranira. Nuko nshitemwe bakunzi mwakoze kuba mwatuteze amatwi muri ano makuru. Nshimire kandi Nadia Nshimira Imana ari mu binga bw'ivyuma tumye amajwi abashikira Anosiate Ndayizige nari kuri micro nkabanda bikebanuye mugire umugoroba mwiza mwese murakoze.